mu gihe hariko haba inama igira 51 y'abashikiranganje ba ONU bashinze umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Iyi nama ikabiri kibera mu gisagara ca Bujumbura guhera kuwa 24 Rusama umwaka wa 2021 ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 Rusama umwaka wa 2021 umunsi ugira kane w'inama. Abashitsi baje bava mu bihugu bitandukanye batembereye ibibanza vy'iratiro vyerekana kahise k'intwaro yo mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura. Mu bibanza vyagendewe harimo inatema y'umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye kwikukira ku Burundi, icibutso cy'ubumwe bw'abarundi kiri isororezo, ikibanza c'amahinduka Place de la Révolution kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura, ikibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi, inatema y'icungu za demokrasi ahasanzwe hashinguwe President Melchior Ndadaye, ikibanza ca Hotel Tanganyika ahagandaguriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961, ikibanza kirimo ivyibutso vy'incungu zaharaniye ukwikukira ku Burundi na demokrasi ahahoze hitwa ku giti cy'urukundo, hamwe n'ikibanza kirimo icibutso cy'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Abashitsi bakaba bashimye cyane urugendo bagize kuri ibi bibanza bitandukanye, aho bagiye baranatamarira ubwiza bw'igisagara ca Bujumbura, bibonera neza na bene gihugu bibereye mu mirimo yabo ya misi yose mu mutekano ntangere. Izidore Ntirampeba arongoye ibikorwa vy'inama akaba yavuze ko uru rugendo rwatumye abashitsi babona ko mu Burundi hari amahoro yose, vyongera bibaha icigwa ko kugira amahoro aboneke Uburundi bwaciye mu bibazo vyinshi. Aba bashitsi duhejeje kubereka ibibanza bikuru twokwita vy'iratiro cyangwa ibibanza bitwibutsa akahise ka kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Iki gikorwa rero tukaba twagitunganije mu ntumbero n'ubundi yo gufashanya na bino bihugu uko turi 11 gutsimbataza amahoro, gutsimbataza ubumwe, gutsimbataza umutekano mu bene gihugu bacu. Kuko uno munsi nimba turi mu mahoro n'umutekano ukubiri, tukaba turi ko twereka abashitsi ivyiza. Burya ni vyiza no kubereka aho ivyo vyiza vyavuye, yuko atari ivyiza vyizanye mugabo ari ivyiza vyarondewe, kuko ingorane zirashobora gushika nta muntu adashigwa n'ingorane, ariko igihambaye n'ikigwa dukuramwo, ikigwa gituma izo ngorane zitazosubira. Bino bihugu rero turimwo mwirishira hamwe, bino bihugu muri uwo muryango dukorera hamwe mu byo gutsimbataza amahoro muri Afrika yo hagati, ni bihugu byinshi bigizwe bafise ibibazo by'umutekano, bafise ibibazo mu bene gihugu. Mbere n'uno munsi hari habagifise ingorane zikomeye cyane, mugabo twebwe twaraziciyemo natwe, ariko uno munsi turi mu mahoro. Ibi rero turiko turabibereka ubwa mbere hoho baramenya akahise k'igihugu bagendeye, ariko kandi muri ako kahise barakuramo icigwa yuko nuwo bari mu ngorane byose bishoboka, yuko ejo canke hirya y'ejo azoba ari mu mahoro. Ari nayo ntumbero nyamukuru iyi nama yacu ikoranye, yuko dushobora kwigishanya, umwe akigira ku wundi. Nkaho iwacu ntitwabahishije ko twabaye mu ngorane, ntitwabahishije ko twacanyemwo, twasubiranyemwo, mbere tugashiraho n'ivyibutso bitwibutsa ku kahise, mugabo twabiberetse kugira ngo nabo batwigireko, abo bagifite izo ngorane bamenye ko zizohera dushize inguvu hamwe.